iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bikizwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, turaza kugaruka ku mujenerali akomeye cyane kandi bivugwa ko yoba yegereye umukuru w'igihugu. Turaza kandi kugaruka no kuri vyinshi cyane hagati y'ivyari bigiye gutera intambara hagati y'ibihugu bibiri. Ivyo bihugu bibiri nibihe, ninde yari agiye guteza intambara muri ivyo bihugu vyose, ukaza kubikurikira muri ano makuru. Muhaye kaze muri ano makuru yo ku Muhuza TV yo kuri uno mugoroba w'igenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, reka no makuru yacu tuyatangurire kuri uyu mujenerale, munyuma turaza kubabwira ivy'intambara hagati y'ibihugu bibiri. Benshi baraza guhita bavyibuka niba koko barakurikiranye amakuru neza cyane. Tugiye gutangirira kuri uyu mujenerale yegereye cyane ngo President Ndayishimiye akora no muri presidence mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu yoba afise amavarize abiri yuzuye inzahabu, ariko ayo mavarize yiwe akaba ari mu gihugu ca Kenya i Nairobi, aho vyoba vyaranse ko zibandanya, zikaba ngo zihamaze amezi 5 batazigarukanye, benshi bakavuga ko bizomukomerana. Benshi rero bagize ikibazo cyo kwibaza kuri uyu mujenerali yoba yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bahise bibuka vyinshi vyavuzwe ubwo General Prime Niyongabo, umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, byavuga ko yarenganye amafaranga ibihumbi 200 vy'amadolari y'amanyamerika ku kibuga c'indege, kandi mu gihe vyategezwe ko kibuga c'indege ata muntu aharengana amafaranga arenga ibihumbi 10 vy'amadolari y'abanyamerika. Ni kenshi cane ibihangange mu gipolisi, mu gisirikare, abashikiranganji, abashinga amateka canke se umuntu afise aho ahurira na politike y'igihugu ariko ari mu rwego rwo hejuru, bakunze kujabukana imbibe z'igihugu ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, harimwo amafaranga ndetse n'ubuhu butare. Mbere mwaranumvise urudandazwa rwakorwa na General Lengeme Bunyoni, aho nawe yatanga inkoho kuri imwe mu mirwi irwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nawe bakamuhereza amabuye y'agaciro. Uyu mujenerali rero ngo yafashe izi varize ziwe zibiri, zikaba zarashitse mu gihugu ca Kenya mu kwezi kwa 0 uyu mwaka, zikaba zarashitse ku igenekerezo ya 3/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2023, aho zari zigiye kubandanya zoherezwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo, benshi bakunze kwita Afrique du Sud. Rero zishitse ngaho mu gihugu ca Kenya, igipolisi c'ico gihugu carafashe izo nzahabu, ni amavarize abiri. Kimaze gufata izo nzahabu, uyu mujenerali akomeye cyane bivuga ko ngo yoba anakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, yagumye mu gacerere ategereje kuzumvikana n'abayobozi b'ikibuga c'indege co ngaho mu gihugu ca Kenya ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Nairobi, kugira ngo bumvikane ingene izo varize ziwe yozisubizwa, akabahereza amafaranga atari make, yewe zikabandanya zija mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho yari yaronseyo isoko aza kuzigurishako. Ikindi kandi nuko izi nzahabu iyo ziza gushika mu gihugu ca Afrika y'Epfo, uyu mujenerali yari guhabwa amafaranga atari makeyi, yababa mu miliyaridi 5 z'amafaranga y'amarundi, kuko ari amavarize abiri. Mu nyuma ayo mafaranga yose ntiyari kuza akiri amafaranga, ahubwo
vyaravugwa ko yari afiseyo inzu ariko arubakisha mu gisagara kimwe gikomeye cyane cyo muri ico gihugu, yari guhita aguramwo bimwe mu bikoresho vyari gukoreshwa muri iyo nyubakwa canke se ngo agakoramwo urudandazwa rw'ibitoro abivana hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi avyinjiza mu gihugu, kuko ngo anafise amasitasiyo yagiye akomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura adandaza igitoro. Ivy'uyu mujenerali rero ntitwari twaronka izina ryiwe, gusa hari amakuru tukiriko turondera umuco wayo nituza kuyaronka turaza guhita tuyabashikiriza kubirabana n'uyu mujenerali, bivuga ko kandi yoba yarabikoranye n'abandi bajenerali batatu. Naho kandi nababwiye ko hari intambara yari igiye kuba hagati y'ibihugu bibiri. Ni urugendo rwakozwe n'umukuru w'igihugu umwe yari akomeye kuri uyu mugabane wa Afurika, yarukoreye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko urugendo rwe rwahaswe ngo guteza intambara hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari kw'igenekerezo ya 14 Rusama umwaka w'1985, Koloneli Muammar Gaddafi yatwara igihugu ca Libya yaragendeye u Burundi. Ariko ico gihe yarakiriwe n'abashikiranganji ba leta ya Perezida Jean Baptiste Bagaza bari bagiye kumutegera ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura. Mu bamwakiriye harimwo Benoit Mugebe yari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, harimwo na Efrazi Kandeke yari umushikiranganji w'iterambere ry'abakenyezi, hamwe na Baritazari Habonimana yari umushikiranganji w'urwaruka, inkino n'imico kama. Koloneli Gaddafi yari umugenzi wa Koloneli Bagaza. Muri urwo rugendo Koloneli Gaddafi kandi yaruguruye inzu y'ibitabo vya kaminuza y'u Burundi, Bibliothèque Gaddafi, ibiro vy'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi be n'ikigo ndangakaranga ca Islam Centre Islamique, vyose vyubatswe ku mfashanyo ya Libya. Nkuko nabibabwiye, uru rugendo rwahaswe guteza intambara hagati y'u Burundi n'igihugu ca Zaire kuri ubu ari Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri urwo rugendo mu Burundi, Koloneli Gaddafi yaravuze ijambo risotora bikomeye umukuru w'igihugu ca Zaire Marshal Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu wa Sabanga. Muri iyo myaka isi yari igabuyemwo impande zibiri zihanganye bikomeye, hari uruhande rw'Abanyamerika n'ibihugu bicuditse hamwe n'uruhande rw'Abarusiya n'ibihugu bicuditse. Ico gihe ku ruhande rw'Abarusiya hari igihugu kinini cyane kigizwe n'Uburusiya bw'ubube n'ibindi bihugu vyiyonkoye mu mwaka w'1991. Perezida Mobutu muri iyo myaka yafatwa ko hari umukozi w'iperereza ry'Abanyamerika CIA mu rugamba rwo kurwanya intwaro zicuditse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete muri Afurika. Mu mwaka w'1982, Zaire ya Mobutu cabaye igihugu ca mbere co muri Afurika cemeye gusubira kugira imigenderanire na Israeli nyuma ya Misiri mu mwaka w'1979. Ibihugu vyose vya Afurika vyari vyarahagaritse imigenderanire na Israeli mu mwaka w'1973. Intwaro ya Perezida Mobutu yari ikingiwe rwose n'Abanyamerika batinya ko isenyuka ryiwe ryari gutuma Abarusiya bigarurira Zaire n'akarere kose ka Afurika yo hagati. Koloneli Muammar Gaddafi we yari umwanzi ukomeye w'Abanyamerika na Israeli, akaba kandi yaracuditse cyane n'Abarusiya. Gaddafi yafata ko ahanganye na Mobutu. Mu ijambo yavugiye i Bujumbura rero, ni ukuvuga ku birometero bike cyane uvuye ku rubibe rwa Zaire, Koloneli Gaddafi yavuze ko Mobutu ari umuja w'Abanyamerika n'abo bacuditse. Aca asaba Abanyazaire gukora urunani rw'intamenwa kugira birukane Mobutu. Ayo majambo rero yasa n'ayasigura ko Koloneli Gaddafi agiye gukoresha Uburundi mu gufasha abansi ba Mobutu. Iryo jambo ryari riteye ubwoba ku buryo abategetsi b'u Burundi batareretse ryose ngo rigome rica ikibiriraho kuri televiziyo y'u Burundi. Iri jambo rya Gaddafi ryaratosekaje rwose imigenderanire ya Perezida Bagaza ndetse na Perezida Mobutu, kugeza naho u Burundi na Zaire bihakwa kurwana. Ivyo bihugu vyose vyaregereje ingabo kumbe birazana n'ibigwanisho. Ivyo kurwana bahavuye babivamwo, ariko baguma barabana ayingwe. Uru rugendo kandi rwanakweze itembagazwa rya Perezida Bagaza. Amajambo ya Koloneli Gaddafi mu Burundi yarahejeje gutanguza intango y'impera y'ubutegetsi
bwa Perezida Bagaza. Guhera ubwo Perezida Mobutu afadikanije n'ibihugu bicuditse n'Abanyamerika barondeye umusirikare w'umwizigirwa bakorana kugira batembagaze Colonel Bagaza. Aho ntawo kwibagira ko na Eklezia Gatolika yari ibangamiwe rwose n'ubutegetsi bwa Bagaza. Abo bose bahurije kuri Major Pierre Buyoya, umusirikare w'umurundi bose bemera nk'incabwenge ikomeye, yari yize mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Budagi. Yari arongoye kandi igisata kijejwe intambara mu biro bikuru vya gisirikare, akaba kandi yarakundwa cyane n'abasirikare bato bato. Muri iyo myaka abasirikare bato bato bari bashavuriye cyane Perezida Bagaza kubera yari yashizeho politike yo kuza arabirukana uko bakwije imyaka 6 mu gisirikare mu ntumbero yo kurwiza abarundi bazi ivy'igisirikare. We yari azi ko abikoze gutyo azoba afise ikindi gisirikare ku ruhande kizomufasha mu gihe ho kwaduka intambara, akaba kandi yanashaka ko abavuye mu gisoda baca bamufasha iperereza ku mitumba yose, ariko bamwe babifata nkaho yihenze cyane kubera vyatumye yankwa rwose n'abasoda batoya. Major Buyoya yakoranye n'iperereza rya Mobutu rimuha uburyo bwose bukenewe n'amakuru y'ibanga, maze bagazatumirwa mu nama i Quebec mu gihugu cya Canada, kure cyane y'u Burundi, aca aratembagazwa atari mu gihugu. Gukura Colonel Bagaza vyiswe igikorwa c'abasirikare batoya baje kwinginga Major Buyoya ngo agarukire igihugu, ariko vyari ibintu vyateguwe neza cyane. Major Buyoya yari yaramenye kwiyegereza rwose abasirikare bato bato, yongera arakoresha uburyo yahawe na Mobutu mu kurungika intumwa zigumura abasirikare bato bato. Ni gutyo intwaro yagira kwiza imyaka 11. Intwaro ya mbere yabayeho itinyitse mu Burundi, intwaro kandi abarundi benshi bikugura baravye ivyo yaranguye mu gisata c'iterambere. Yarasenyuwe atamaraso asesetse kw'igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'1987. Imyaka 2 nyuma y'urugendo rwa Colonel Gaddafi mu Burundi rero intwaro yari itinyitse ukuraho yasenyuwe n'abasirikare bato bato, igenda atarusoro na rumwe rusohotse ngo ruyigwanire. Bukeye Burundi buja mu mabarabara bakeza uwimye umusirikare benshi batari bigere bwumva nuko abaho. Aho Perezida Bagaza rero yatembagarijwe yaciye ahungira i Kampala mu Buganda muri Nzeri umwaka w'1989, maze kugerageza kabiri kose kugaruka mu Burundi bikanka. Colonel Bagaza yahungiye i Tripoli mu gihugu ca Libya, aho yabaye gushika ahungutse mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Ndadaye mu mwaka w'1993. Colonel Gaddafi na Colonel Bagaza baragerageje gutembagaza Perezida Buyoya muri ntwarante mu mwaka w'1989, ariko birananirana. Ico gihe havuzwe ko Perezida Buyoya yahaswe kuraswa mu birori vy'abasirikare vyo kwigenekerezo y'icenda ntwara n'umwaka w'1989. Inyuma rero y'iryo geragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi, Perezida Buyoya yaciye ahagarika imigenderanire yose y'u Burundi na Libya. Ndawukengurukiye wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utojikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzi bawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'ibiko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV muhezagirwe.